umugwi nkuko muzi umugwi usanzwe ufise abahinga benshi novuga ico bita staff technique muri abo rero umubona awumenyereza mushasha ni umuntu yamenyereje umugwi imyaka irenga 20. Nkuko mubivuze naje mabanga mashasha mugabo si mashasha kuko byo kumenyereza naye maze imyaka nka 20 ndi muri club amabanga muri federation amabanga nari mfise mugabo equipe yavukiyemo bakuriyemo igukeneye igute yakamo urayitaba udahiga imanzi ngo barana yakamo naje nabitabe nahiga imanzi uze ikintu gishasha no kubandanya aho bari bageze kugira ngo numero za equipe tuzishikeko. Kwa equipe irafise ishaka gushika irafise numero yagize mu kuzana abakinyi bashasha mu kuzana abacoach umva iyo byose ni numero ya equipe nibaza yuko izo numero tufashije n'abakinyi avec experience fise imyaka mfise nibaza yuko hamwe n'abakinyi na staff yose nange kazobishika muri rusangi mu coach aje akorana nabo staff administrative muhaye je muri rusangi nzokorana nabo kuba namumenyereye bamwe bari abakinyi banje bamwe twarakoranye nibaza ko muri rusangi nta ngorane bizotera. Ico twizeye kuri koca Kagabo turamwizeye cyane kubera byinshi yaravyize yaravyigera mu mahanga kandi ndakazo bishobora kandi wene yaravyivugiye avuga ko equipe mu mpaye niyo niveau narengezeko turamwizeye rero ko azodushikana kure. umugwi nkuko muzi umugwi usanzwe ufise abahinga benshi novuga ico bita staff technique muri abo rero umubona awumenyereza mushasha ni umuntu yamenyereje umugwi imyaka irenga 20. ni umuntu adasiba ngaha kuri ikibuga abona entraînement misi yose ni umuntu arose umwanya afasha abakinyi mu gatondo canke umukinyi wese amukeneye aramwikorako bivuga yuko ni nko kwandandiriza wundi yarageze yego ntaco bizokonona ahubwo bishobora kuzana inguvu nyinshi baratekanye cyane abakinyi nta muntu yogira ikibazo.